Muraho neza mukunzi, waramutse canke wiriwe bivanye n'aho uherereye. Uyu munsi ngira tuganirire inkuru y'uwamenyekanye cane mu mateka y'isi kubera ubwicanyi buteye ubwoba. Umuntu yamenyekanye kw'izina rya Jacques the Ripper. Inkuru ya Jacques the Ripper mu mwaka w'1888 mu gace kitwa Whitechapel mu gisagara ca London habaye ibintu vyateye ubwoba cane. Abagore batari bake cane cane abakene bakora akazi k'akababaro baratanguye kuboneka bishwe mu buryo bw'agahomerabunwa mw'ijoro. Uwo mwicanyi nta n'umwe yigeze amubona neza. Yaza mw'ijoro agahitana ubuzima bw'umugore maze akabura atawamubonye. Ivyo vyatumye abanyagisagara bagira ubwoba bwinshi n'abajejwe umutekano baragerageza kumurondera ariko birabananira. Kubera uburyo yaca ahindagura imibiri yabo yishe. Vyerekana ko yari umuntu azi neza ivy'umubiri w'umuntu. Bamwe bavuga ko ashobora kuba yari umuganga canke umuntu yakora mu bitaro. Abantu 5 nibo bazwi cane ko bishwe nawe, ariko hari abavuga ko bashobora kuba barenze 5. Uwo mwicanyi ntiyigeze afatwa, ntiyigeze amenya izina ryiwe nyaryo, kandi n'ubu mu mateka ico kibazo kiracariko kiribazwa. Uwo muntu yarandika amakete yandikira igipolisi ababwira ko ari we ariko arakora ayo mabi, akabarogoya ubwenge. Yarerekana ko azi neza ivyo ariko arakora kandi ko atazopfa afashwe. Ivyo vyatumye aba umuntu wa mbere mu mateka y'isi yabaye serial killer, azwi kw'izina ariko atazi uwuriwe. Igipolisi ca London caragerageje vyose gukora amatohoza menshi, gufata abantu benshi bakekwa, gukoresha abahinga batandukanye, ariko nta na rimwe bigeze bamenya uwari Jacques the Ripper. Ikibazo dushobora kwibaza twese ni kuki urubanza rutigeze rutorwa umuco? Ico gihe nta buhinga bwa DNA bwari buhari. Uwo muntu yakora mw'ijoro atagira uwumubona. Yari azi kwinyegeza cane gushika uno musi. Gushika uno musi abarimu n'abashakashatsi baracari mu mpaka k'uwo muntu uwo ari we. Hari ikibazo jewe nokwibaza canke nawe wumvise iyi nkuru ukibaza. Wibaza ko ari igiki catumye uyu mwicanyi adafatwa gushika n'ubu? Imyaka ibaye myinshi. Ubona ko ubuzima bubi bw'abagore bo muri Whitechapel bwagize uruhara mu vyabashikiye? Wibaza ko ayo makete yanditswe yiyita Jacques the Ripper yari ay'ivy'ukuri? Iyo uba uri uwujejwe umutekano ico gihe wari gukora iki kugira umufate? Ni izihe nyigisho nyamukuru ukuye muri iyi nkuru
ku bijanye n'umutekano w'abantu. Jewe inyigisho nshobora gukuramwo hano ni uko iyi nkuru itwereka ibintu bihambaye. Ubukene n'ubuzima bubi bishobora gutuma abantu bamwe baba mu kaga cane. Umutekano w'abantu ni ikintu gihambaye cane mu kibano. Hari ibibazo bimwe na bimwe vy'amateka bishobora kuguma bitaronse inyishu. Gutinya no kwirinda mu buzima bwa misi yose ni ingirakamaro. Mwakoze kudutega amatwi, Nyagasani abarinde naho ubutaha.